ukubabara k'umukama wacu Yesu Kristu kwanditswe na Yohani. Bahejeje gufungura, Yesu ajana n'abigishwa biwe hakurya y'umugezi witwa Sedroni. Hari umurima, aba ariho yinjira n'abigishwa biwe. Yuda wa muhemu yarazi neza aho hantu, kuko Yesu yahora aja kenshi n'abigishwa biwe. Yuda rero azanye igico n'abarinzi barungiswe n'abakuru b'abasaseredoti be n'abafarisayo, arashikana amatara n'ibimuri n'intwaro. Yesu rero yarazi biza kumushikira vyose, arabasanganira ababwira ati, murondera nde? Bamwishura bati, Yesu w'i Nazareti. ababwira ati, ni jewe. Yuda wa muhemu vyari kumwe nabo, aho Yesu ababwiriye rero ati, ni jewe. Basogeza baja inyuma bagwa hasi. Yesu asubira kubabaza ati, murondera nde? bishura bati, Yesu w'i Nazareti. Yesu abishura ati, nababwiye ko ari jewe, usangwa ari je murondera, reka bo bigire. uko niko ijambo yavuze ryarangutse ngo, sinatakaje n'umwe mu bo wampaye. Simoni Petero yarafise inkota, arayisokorora, ayikubita umusuku w'umusaseredoti mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Uwo musuku yitwa Markusi. Yesu yamara abwira Petero ati, subiza inkota mu bwubati, bite ndeke kunywa ikarisi data yampaye. Caka rero intwaza n'abarinzi b'Abayahudi bafata Yesu baramuboha, babanza kumujana kwa Ana, ariwe sebukwe wa Kayifa, yari umusaseredoti mukuru uyo mwaka. Kayifa n'umwe yari yahanuye Abayahudi ati, vyobabera vy'umuntu umwe apfiriye igihugu. Simoni Petero n'uwundi mwigishwa barakwirikira Yesu. Uyo mwigishwa umusaseredoti mukuru yaramuzi, yinjira rero na Yesu mu ngoro y'umusaseredoti mukuru. Petero wasigara hanze hambavu y'irembo. Wa mwigishwa umusaseredoti mukuru yarazi, arasohoka avugana n'incoreke yarinda irembo, yinjiza Petero. Iyo ncoreke yarinda irembo ibwira Petero iti, ahuraho woho nturi uwo mubigishwa b'uyo muntu.
ayishura ati sindi muri bo. abasuku n'abarinzi bari bacanye umuriro kuko hari imbeho barahobota. Petero nawe yari kumwe nabo yota. Umusaseredoti mukuru arabaza Yezu ibirora ku bigishwa biwe no ku nyigisho ziwe. Yesu amwishura ati nigishije abantu icese, namye nigishiriza mu isinagoga no mu gisengero, aho abayahudi bakoraniye, ntaco navugiye mu mpisho. Umbarizi iki baza bavyumvise ico navuze bo barakizi. wavuga iryo umwe mu barinzi baraho akubita urushi Yezu ati Uko niko wishura umusaseredoti mukuru. Yesu amwishura ati ninaba mvuze nabi, erekana ikibaho kiri, naho ninaba mvuze ukuri, unkubitiye iki? anamurongi kuko yakaboshwe ku musaseredoti mukuru Kayifa. Simoni Petero we yarakiraho yotumucanwa, bamubwira bati Woho nuruwa mu bigishwa biwe. arabihakana ati Sindi muri bo. umwe mu basoko b'umusaseredoti mukuru, inshuti y'uwo Petero yari yaciye ugutwi, amubwira ati Sinakubonye muri kumwe mw'itongo. Petero yamara asubira kubihakana, ubwo nyene inkoko irabika. bavana rero Yezu kwa Kayifa, bamujana mw'iburaniro. Hari mu gitondo, ariko bo ntibinjira mw'iburaniro kuko nkagumana ngo bashobore kurya Pasika. Pilato arasohoka rero imbere yabo, ababwira ati Uyo muntu mumurega iki? baramwishura bati Iyo ataba yari inkozi y'ikibi ntitwari kumukuzanira. Pilato ababwira ati Mujane mwebwe nyene mumucira urubanza mukurikije itegeko ryanyu. Abayahudi baramwishura bati Nitware kuriwe kugira uwo twica. Kwaruko kugira ngo ijambo yavuze hamwe yari yabuye urupfu azopfa ritahe. Pilato asubira mw'iburaniro, atumako Yezu, amubwira ati Uri umwami w'abayahudi? Yesu aramwishura ati ivyo niwe uvyivugiye, canke nivyo wumva kubandi bamvuga? Pilato amwishura ati Mbega jewe ndi umuyahudi? Abo mu gihugu cawe n'abakuru b'amasaseredoti nibo bakunzaniye. Wakoze iki? Yesu asubiza ati ubwami bwanje si ubwo kuri iyi si,
iyo ubwami bwanje buba ari ubwo kuri iyi si abantu banje bari kundwanira singwe mu minwe y'Abayahudi. Kanoneho ubwami bwanje subwa kw'isi. Pilato amubwira ati none ga uri umwami? Yesu aramwishura ati uvuze ko ndi umwami kandi nico navukiye kikantumanza kw'isi nukugira nshingire ingingo kuri ukunda ukuri wese yumva ijwi ryanje. Pilato amubwira ati ukuri niki? avuze ayo majambo asubira gusohoka agana Abayahudi araheza arababwira ati ntaco namusanze ko comwica, ariko nakamenyero ko ndabarekurira umwe ku munsi wa Pasika. none mushaka ko ndabarekurira umwami w'Abayahudi? bihindura rero bati numuduhe Baraba. uwo Baraba yari umwambuzi. Pilato rero afata Yesu aramukubitisha, hanyuma abasirikare bajisha urugori rw'amahwa barumwambika ku mutwe, bongera bamwambika umutamana utukura, baramwegera bavuga bati mwaramutse ga mwami w'Abayahudi. bongera baramukubita amakofe. Pilato aragaruka abwira Abayahudi ati ehe ndamubazaniye, mumenye ko atagicumuro ndamubonye ko co kumwica. Yesu rero arasohoka uko yakambaye rwa rugori rw'amahwa na wa mutamana utukura, araheza Pilato ababwira ati nguyo wa muntu. ngo bamubone abakuru n'abarinzi bihindura bati kumusaraba. Pilato ababwira ati nguyo nimumwibambire mwebwe nyene, jewe ntaco namusanze ko gikwiye guhanwa. Abayahudi baramwishura bati turi n'itegeko kandi turikurikije n'uwo gupfa, kuko yigize umwana w'Imana. Pilato ngo yumva ayo majambo atinyuka uruta, asubira mw'iburaniro araheza abwira Yesu ati uva he? Yesu yamara ntiyamwishura namba. Pilato rero niko kumubwira ati ntunyishura jewe, ntuzi ko mfise ububasha bwo kukurekura n'ubwo kukubamba? Yesu aramwishura ati nta bubasha wari umfise ko iyo utabuhabwa n'uwo mw'ijuru, nico gituma uwakumpaye yakoze igicumuro kiruta icawe. kuva ubwo Pilato yarondera ingene yomurekura. Abayahudi yamara baja mu kuyogora bati niba murekura ntuzobukunda Sezari,
uwigira umwami wese abagararije Sezari. Pilato ngo yumva ayo majambo asohora Yesu, amwicarika ku ntebe y'imanza ahitwa Litrotrotosi mu Gebreyi Gabata. Ari ku munsi w'ukwitegurira Pasika, ahashira isaha ya gatandatu, Pilato abwira Abayahudi ati, nguyu umwami wanyu. ngo bavuze induru bati, napfe mubambe. Pilato ababwira ati, mbamba umwami wanyu. abakuru b'abasaseredoti basubizayo bati, atari Sezari nta wundi mwami dufise. baraheza aramubaha ngo bamubambe. barajana Yesu rero. Yesu avaho yikoreye umusaraba wiwe, agana ahantu hitwa Karuvariyo mu Gihebreyi Golgota. niho bamubambiye hamwe n'abandi babiri, umwe ku ruhande uwundi ku rundi, Yesu nawe hagati. Pilato kandi arandikisha urwandiko, araheza arumanika hejuru ku musaraba. amajambo yago yari aya: Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayahudi. Abayahudi benshi barasoma urwo rwandiko, kuko aho Yesu yari yabambiwe hari hafi y'igisagara, kandi rwari rwanditswe mu Gihebreyi, mu Kilatini no mu Kigreki. abakuru b'abasaseredoti b'Abayahudi babwira rero Pilato bati, niwandike ngo umwami w'Abayahudi, andika uti uyu muntu yavuze ati ndi umwami w'Abayahudi. Pilato arabishura ati, ico nanditse canditswe. abasirikare bamaze kumubamba, bafata ivyambagwa vyiwe babicamye imyanya ine, umwe umwe muri bo. bafata n'ikanzu yiwe, ariko iyo kanzu ntiyagira umubariro, yari yajishwe urunani kuva hejuru gushika hepfo. bavugana rero bati, nituyitabure nimuze dutere ubupfindo bw'uwuyironka. kwaro kugira ngo inyandiko itahe ngo baragabanganya ivyambagwa vyanje, nayikanzu yanje bayiteranira ku bupfindo. ngivyo ivy'abasirikare bagize. iruhande y'umusaraba hari hagaze nyina wiwe na nyinabo, Mariya muka Kleofasi na Mariya Magadarena. Yesu ngo abone nyina wiwe, iruhande yiwe nawe ari wa mwigishwa yakunda, abarira nyina wiwe rero ati, wa mukenyezi we, nguyu mwana wawe. abwira wa mwigishwa nawe ati, nguyu nyoko wawe. ubwo nyamwigishwa cajana Mariyiwe. ivyo biheze, kuko yarazi ko vyose vyamaze kurangira, kugira ngo inyandiko iranguke gose,
Yesu avuga ati nanyotewe aho hari agakono kuzuye isiki bashinga rero kwicuma akamamara bakojeje mw'isiki baramuhereza ngo anunuze Yesu amaze kunywa nyasiki ati byose birarangiye araheza ajondamika umutwe aracikana kubera ko wari umunsi ukwitegurira pasika mwak'isabato wari umunsi mukuru uhambaye abayahudi rero basaba Pilato ngo bavune amaguru y'abari babambwe baheze bakureho boye kurekera imivyimba ku musaraba umunsi w'isabato abasirikare rero baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwa kabiri muri bamwe bari babambwe hamwe na Yesu bashikiriye Yesu basanga yamaze gucikana ntibamuvuna amaguru ari kumwe wo muri nyabasirikare amusogota icumu mu rubavu haca yisuka amaraso n'amazi uwabibonye niwe yabishingiye intahe kandi intahe yiwe niy'ukuri kandi ugeze ko avuga ukuri ngo namwe mwemere ivyo rero vyagenze gutyo ngo inyandiko itahe nta gufa ryiwe bazovuna ahandi naho ngo bazokwihweza uwo basogose ivyo biheze Yozefu Arimatea umwigishwa wa Yesu ariko mu misho kuko yatinya abayahudi asaba Pilato kubambura ikiziga ca Yesu Pilato aramurekura Yozefu araza kubambura ikiziga ca Yesu Nikodemu nawe araza umwe mu ntango yari yagiye gukebukana na Yesu mw'ijoro azana ikivange c'imiranaro c'ingero nk'ijana bafata ikiziga ca Yesu bakizingira mu mpuzu era hamwe n'ibimoga neza nk'uko abayahudi babigenza mu guhamba aho bari bahambye Yesu hari umurima muri uwo murima hakaba uruhafu rushasha ata muntu n'umwe yari bwaruhambyemwo kandi wari umunsi wo kwitegura w'abayahudi
uruhafu nago rwari hafi abariho bahambaye